Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Vous êtes avec nous, toujours nous, Alvin Smith et Lisa Carla. Rero, ikiganiro en tout cas, est-ce que ni ngombwa yuko imisi yose tuza turavuga ingongo show yitwa mugabo hariho kiravyiga mbere ariko bakeneye koko tubahatera. Voilà, donc show yacu ni Karababa agapiripiri. Ndazi ko hari abandi bantu bumvise Karababa bashobora kumvisa ibindi ko ibintu bibaba ni vyinshi cyane. Ibintu bibaba ni vyinshi. Rero sasa show yacu ni Karababa, ça veut dire que tu vas poser des questions, bro, ça va? Ouais. Okay. Donc tu vas poser des questions et après ukishura, si tu veux pas répondre ukajya isambusa irimo ipiripiri nyinshi ishoboka. Udafise yitwara rero, on est vraiment désolé pour toi. Tu vas brûler. Voilà. Ok. Kandi wo kumwindura ibisuko? Tata ine tu vas pas kwimenyera. Si, c'est juste pourquoi faire mes cheveux. Est-ce que nous pouvons amara kwisukisha cyangwa nagastile? Non, ni kugira nze. Umviriza, Kuruhuka. Apana wewe ya ni kuruhuka igisuko ko nshobora kuramo ngo neza. Oya kubera nyine ibiganiro dukora birabona n'abantu benshi cyane, hari abantu usanga bakwikundira akavuga ujya mukobwa vraiment en tout cas ndabona igisuko cya musaziye ko cyangwa ndabona yuko vraiment yabuze amara yo gusuka reka tubaye tumuteye. Aragiye neza ashaka kubatera nta ngorane. We vuga d'abord. Est-ce que ni gastile cyangwa no kubura amahera yo kwisukisha? Non, ni style. Bon en tout cas naki ibisuko byatawe kubona. Urabibona. Nyine urumva je namaze kuvuga kubisugiye ko natangiye gusaba. Wowe nawe nimba ara gastile uvuge, nimba ari ukubura amahera uvuge. Oya je ni style. Ok, merci. Umizari ako style bicha yatangiye kononekana. Bon, c'est bon, reka rero tubadaje donc rero umutumire turi kumwe ni ni umusitari wa kera. Genda muzi nkiri umpeti. Ndakubuza umunsi uraho hari intuzenya, hari publicité ya Onamobe, hari nko muri 2011. Byabiri hajya kuri Onamobe nyene, waririmbye hajya kwibabara waririmbye indirimbo yitwa Kaga foto ama. Nari bitwaye yatuje amapine. Cyagiye twe twaje. Vuga muzunguruka mugira bwe. Wala uravyibuka. Bro, narakuravye, nari nirabura po kubera izuba. Sinari oya man, yari kiri mutazi burya sikubera mukorogo. Bro, n'ubuzima bugoye hajya buratuma umuntu yirabura cyane. Kuko natyagiye ranozenya, yari muto yari yambaye nibuka na style yari yambaye akanuza akajire kagakoti uravyibuka. Age no twumva ko duteza mugeze. Fo ico gihe rero, ico gihe cyera twari byato cy'amapine. Sivyo? Twego turazunguruka nirabura wana twari igipitse mu gutera. Rero nagiye rero nanje. Nakubona kugira ibintu byatari umucanya ku mapine bwa mujama kweli. Ararenze. Ariko jimana nakuravye kuri stage. Ndavuga jewe mujama. Yari kwanspi. Umustar w'iki ndavuga one day. Kaga foto yari ivumye vyatari. Ndavuga one day man. Rero ndiko ndibuka kijagiye. Ngaca mbona ubu turi kumwe man. Ubu naje ndamaze kumenyekana sana birenze kandi umva ishavu narikuye mu bantu nkamwe by'ababrazi wavuga ati bana ndi gukora je ntugutegeza kuko nabona ibibazo cy'amapine man byaje yaramvunye mana amaguru ndavuga je ubusi bagera shaka kuzoririmba man ni ikeke cyaciye. Urumva rero sasa nacyase nyene gucishaga akantu kugira ngo ndamwereke akiri point respecting man kandi ndamureke akiri point ndamuzi kuva kera ari mu bantu batumye jewe nkora cyane kugira ngo ushobore gushika honde. Ariko nawe warakoze cyane. Fo man. Bro, zikora kuropa n'amatwarete. Oya. Amatwarete yo muri studio. Reka. Yagiye abantu bazimvune wagize. Bakubona no munsi bakagomba kukujija gusa ntirazimvune wagize kugira ngo shika bushkenze. Mugafana abantu bamwe bababizi. Ari abantu babizi. Ja abambonye ico gihe ndiko ndabicamo. Barabizi. Bo reka tubandanye ishuri. Rero ni umuntu muri legend. Muri legend kubuza ubona umuntu amara nk'imyaka 8 9 10 muri music. Ari muri legend bro. Kuko abapeti bo bashobora kumara umwaka w'umustar. Mugabo abraza man kera man kugira umustar barapambana byatari baranarogana. Kibazo ko nagize. Jina naho ramba mu kanyosha n'amaguru. Tugiye muri ville kwa Amiri. Tukara dukorokera mu mwonga n'amaguru ke abantu batubone. Twatwambaye ibipira binini gutya tugafuka mu maso. Gacomoka tugeze mu mwonga tugeze ngaha muri muha. Twinjira mu mazi tukoga. Urumva? Katwite refresher. Dufata dusubuye swimi bagitanga no porte fresher. Kaba karimo ipoudre. Ugaca gafata ayo weje koga ya ndugomba ya mbere. Kwa ushitse muri ville, ukagenda prepora abantu bakumana ngo wihanagura. Umuntu akoje ati byo yitse umuntu avuye ngaha. Kumbuvuye kanyosha n'amaguru. Abantu baca mu bintu bitandukanye. Wazo hejeje show naho
udafise amahera gutaha abantu bariko barakoma induru uri kurabariza urumva baba kuga mu muje kwa kwifotoza uri kuyumvira nzagutaha gute ukarinda abantu bose bataha kugira utaha yaje naciye muri ubwo buzima nigeze kuva mu cyarama kuri denden n'amaguru saa sita z'ijoro gushika mu butere nasi saa munani z'ijoro kandi aho rero natesheje n'abatesheje atari kuri stage nakosa talari ya bisi niyo show nari nisabiye man katwadagisha bro ari ibintu n'abashaka kuyibuka mugabo sesebye kuvyibuka kugira ngo ngufashe kugira bo shira rero ni Karababa donc umutumire wacu ni mu brother Emerysun rero niwe twashimye gutumira no munsi kugira ngo aze atwishura ibibazo bimwe bimwe bon avant de commencer bisaba yikurahira akomana kumwe nguvuga amajambo menshi we ntuvuga ça va niko tu me donnes par la parole donc nyine umwe ngo nturi sharp man je ndi macho ndi claire yego nende ufite kubona bivuga byose kabiheza ariko wowe uzo umunsi umwe nawe uzotangura kurapura man urazi irakoze ozikera yameze gute kugira tuvugane uko yabaza kujugumya kambya Alvin ndagusabye ntunkase kuri kumanda gusabye ukora nyine mujama aravyanse ngo je kanyishwa nabi ndabiye rero mugabo ubu ahageze araporomoka donc nawe umunsi umuzo Zose bitangwa ni step by step. Donc bandanya rero hamucumugira arahire hamatangura show yacu. Donc show yacu nkuko bayivuze arabizi turayishura ikibazo atacishuye naho ipiripiri turayishiramo. And then ubu turashaka kuvuga ukavuga ukarahira ati jewe ndarahiye kuvuga ukuri ariko kuri kandi wese hari abantu bagize commentaire bashaka kuba babigize ibintu bimwe bimwe du ya pa ntuzeye nta intérêt yo kubesha turashaka kuvuga. Jewe Emerysun ndarahiye kuvuga ukuri canke kukuri mbwa canke que je te connais dans l'Ifaransa none c'est l'effet de la colonisation wewe rien ni mkirundi tujeni sinuva kirundi yani nakindi atarukuri nakindi yego ikindi nakindi atarukuri bon donc kibazo ca mbere rero umaze gukunda n'abakobwa bangahe kuva watanguye guca ubwenge wanaciye ubwenge barashika 10 wo mu rukundo nyene rwa vrai 10 muri abo 10 ariho batandatu bambabaje bya fosa nabane nababaje bane narabagiye akari sha wagenze waratigise cyaramvuye nararondeye urukundo kunda rwa fosana nararondeye je urukundo rwarambabaza kirakunda cyane enze ngo bijya mu filme biraba muhereza ko nyene ukavuga ati azikira zaza muri filme ryango nariko norongo urukundo naratesetse batandatu barankoreye ibintu ariko nacho on est vraiment désolé pour toi nacho la vie ikibazo gikurikira amabyo niki kintu maze gukora cyubutse ko urukundo ko urukundo rigenda navuga muhira saa 9 z'ijoro umukobwa twashwanye urumva cyamba muhira saa 9 z'ijoro uramaze kubona yaba icyo gihe umukobwa yaba hariya mu caramo jina wa mukanyosha ni saa 9 z'ijoro ugiye kumuraba ça c'est pas l'amour c'est nicambe nazo gukora bibiri hari ikindi kigeze gushika turashwana n'umukobwa twagiye twasohotse ahantu kwitanganika cyambaye n'amaguru imvura y'ikirago bya byo mu filme nyene telenovela ibyo nabikoze ibyo bintu bibi nabikoze none saa 9 z'ijoro iyo kumuvye bari mudodera ko kasohoka yari umukobwa yibana nyene ico gihe wava mu mvura nyene wisanta nka kurya nyene ko mu filme yero oya yarashapuje ku buryo byananiye kwihangana umva yambwiye ngo bihere afite umukobwa kandi dukundanye ico gihe yagiraje hanze wazi umuntu aguye bagiraje hanze gamani hari mwari mumazi gihe muri kumwe ndafi imyaka 2 yagiraje hanze cyambwira ngo birahetse numvisha vuri reza mbwa twese ngomba kuraba kwanza ndahaguruka yantambutse nsose umuryango imvura ikatangura kugwa bya bindi nyene mene ndimba ati sindi busubira inyuma urumva byabaye sharabeka nyene ko je nashishwe ambabaje birenze ndayicomokamwe n'amaguru imvura irankubita gushikaho ico gihe kandi mu stage ico gihe nagiye mfata bisi nava ahantu kwitanganika gushika ku kaburimbo n'amaguru imvire erisaga vodo ya kera hari yepfo gushika ajya ku ikorosi kwigafate bisi ndayishika ajya nyine n'amaguru nashishwe
imvura yankubise ndakura ishati ndayizingira ngaha ningiri kakabarabara kari gateye ubwoba urakabona nta bwoba uvuga jewe yatere ibirato narikuye ikambara zishira ndazifatanya ndabishira ngaha ishati ndayizinga ingena muri senga umubebe arantelefona nguro ni turi kwagira ibiki cyaje ndeka ivyo niko muzovyo kuturambabaza sinza bikunda genda nshitse muri busy abantu bose barambiza barabone ubwo ntebe bose baravaho uyu mungu yasaze bafise ikindi kibazo nko mu bisi cyandi yicara intebe yose cyuzura amazi filme kwa kundi nyene man ndashika mu ivyo iyo si blague n'ibintu byabaye vure ndashika muhira nshitse nurutse bisi imvura ibandanyigwa ndayigendamwo nshitse ku muryango nuguruye umusista tuvukana ndavye ngo wabaye iki kinzo bikubwira ejo cyashika nkuri impuzu ngaho nyene cyanda zitangaho n'ibirato cyanja mu mashuka ndajya kubona urukundo ufisema amaneze trodonose mu rukundo jarabona babaje kweli abambaje mbwa bambaje bya vrai kweli bon merci beaucoup ikibazo cya gatatu ni uramaze kwiba nushatse ushaka kugisambusa ushatse ushaka kugisambusa ndamaze kwiba biya byo mu bwana kwiba imyembe ibyo nabikoze ibyo nabigize cyane yaje niba n'imboga mama yaje narikoze Eza yinde mu merigo ngwinyamango ngo raba ngaho gato ngo nuzenya ngene meze ko byahiye ibi yabunize braza harageze gerero mama atangura kuzaraziharura cyup yacamenya kunaziri papa ebana makofi yakajembe gete mugana cyari gerero namaze kumuronkera amate naca nkira nakatako gato natarazi kuchazo tingazazi namaze kukatako buborso buto era waginye nyinshi kare bo ikibazo cya gatatu ikibazo cya kane ni gute amahera menshi muze kwagwa n'umukobwa ni nkangana yangana gute danku apana avuga ngo arampaye no musi tfate ngo imbere 100,000 ejo danku ngo nyene aguhaye uko nyene umukobwa wari wese cyangwa utwatwaye wari wese 500,000 bon ikibazo cya gatanu à quel âge wagize rapport zawe za mbere donc wabaye dévierge est-ce que wabaye dévierge rero bon musame wataka kubeki musame ndabikora na imejeje secondaire kandi sindeje imejeje tesi ujya mwakurinda bwa mujya muri university ay 2008 nagize rapport bwa mbere wamaze gutangura kuririmba oya niyo yaragihenza urumva ni bindi uvuga rero cyane bindi wibuka vuga jewe nzobijamwo ninamara guheza secondaire oya naranabitinya hari ukuntu nyene bijya biboro biragoye kugira ngo usabe kandi ari n'igihe wumvise ubwo kavuga je ndashaka kumutera ida direct ko kera waruzi ngo utatonye gato sato wabugwaye sida kandi wabuteye ikindi naco ni yakwankira urumva cyane uja kumusaba ati none eske uzoca ibintu babisana gute urumva rero nto bya ndagiye gukunda muri mpirije secondaire uzwa nyine cyana kirakwitayemo uravuga ibana niyo fenomeno misi ndayitahura ubwa bwa mbere ndabikoze uyu mwana se murahura n'ubu ukamugira shaka turahura bari hanze oya sindayimubwira ariko abantu musi muzomubwire mana usiko nzobimubwira kuko yarankoreye akantu eske wewe wasanze ameze neza cyangwa nawe wasanze ibintu byarabaye umva rero wewe wari nk'umubebe yakara kuviona bro kuko urumva wewe wari bwabikore bwa wewe yarasanzwe abizi natwe gufira ku rugamba Really? Wasanga nizazi ndio atarasata. Bijya biro nizo. Sasa barakubwira saho. Jya suja bamaze kubako tugere byazo kurikira. Andazi abantu kuri TV bakuza abaja muhaye n'isukwa. Hama urametoza kumfumo? Oya. Nari. Kumufumo Emerysun simaka nguje kugira imiti yo kwica bashaka kugira imiti yo kwiproteger mugabo oya narabasho yama yo kwera kemera ye nafaje uri proteger sana ambassadeur je ndi proteger cyane man je masindaje lakini kwa koma kile sundishije nguvu vraiment
mani twe tuba twaravuye mu butere abavyeyi bamaze kwicara bakagira renyo bakavuga we peti genda inzira irasiza amavuta mani azonyerera mani je niyo mpamvu gihe ivyo vyanyongongo bamuhaye isumu ngwisharo ya bro bigeje baranisa sana Emerysun mari yagize kuba watari ara rero bijya by'abasani ngo murarugana yo bro ubwo uravye nabuje kundoga biragusubira ko na 6 Mwambu je uza wumva. Nyenje mba ndumurara sibona. Kanje mba nikorera. Je uramaze kuvuga ngo bamuroze ngo ibiki bro. Oya kirese minyaga yita nkagira ibindi mugabo je ntushobora kundogama. Uri minize ngeze. Warako waje. Kirese ndushije ingufu. Okay, cyaje kurikira. Akosho iraryoshe ukuntu nataraga ipiripiri. Yego pe. Jakomeza siraryoshe. Cyaje kurikira nije ntezo kwibaza. Tubwira yungiye kuri YouTube uku kwezi guheze cyangwa utwereke. Ujya mu muri zamara menshi kandi mudakora indirimbo cyane. Ebana je sindaraba kandi. Je ndi bazabasani biragoye atari babandi bakubita ama miliyoni. Biragoye kugira ungize kuba wasani. Aho ngana je ndumusani. Abasani no je nyine je ko andi makategori yose nyine je ndi kapotere yafe. Ebana we je nabo zawuri mu bisanzwe. Umva jewe ndi ewa mu muziki urumva cyo nabonye. Kwaba umusore indirimbo nka rimwe ku kwezi biba bigoye mane kugira winjize amafaranga menshi aboneka kirese ukubita amavyuzi menshi kubita nka 500k nka 1 million aho ne ushobora kubabona mugabo ugize nka 500k desa na mahera menshi bonka wapi nka twebwe kwa tuguma tu ebana ndabatama imiziki nkabatama amafilme nkabatama comedy nkabatama ama vlog mama reka wewe kanya niko kazi kawe wewe niko kazi Kona YouTube mbwira bro, mazi misi nta posta bro, ça va? Wabaye. Ja, barakubwira man, barakubwira yuko nturi kurakora. Kandi nko kuri kurakora, barakwankuraje man, barakubwira umva, courage natwe turagufasha. Kandi YouTube iri kurakora cyane, nawe nyene hari igihe igufasha promotion. Kuri bibona kuri update. Ugasanga nka video yawe irayitanza handi hantu. Nko ku bantu batanakubuzi, bakabona video yawe mu mantuze yawe. Donc hajya YouTube iri kiyagufasha kubera yubona yuko uri kukivi. Okay. Donc ibi rero nje ndibaza yuko urashobora kugipiripiri cyangwa utubwira amahera waronse nimba ari $2 shirako. Kuko nukuri kimana nimba udakora cyane je sinibaza yuko office na $100 wapi. Ararenza. Ayari ko ararenza ayo. Ararenze muga mu ndirimbo nyinshi. Napana iyo ndirimbo imwe. Sari nkendi baza Brahma. Oya namwiyembe. Oya no kuraba ayo usanga tafisa witwara. Makuru rimi rufesha. Oya uri umustar sha. Turabazi. Abastar barakunda abakobwa nati niko bambwira. Ngo abastar. None nibyo? Wapi bro? C'est vrai. Tubwiye do mocho. Karababa. Ndanze ndavuga ukuri. Abasari abakuga bakunda nk'abandi bose batubeshera Ramaze kugema n'umu star murundi kazi. Oya. Urabaze ko ikintu kiri nyuma y'amategeko. Bon, je ndibaza nta muntu n'umwe yogi. Yaba uri ku ishuri warakikoreye ko mu kazi. Oya ndiswe n'ivyo. Gusambana utaragira mariage kandi ndaza abasore shamara samba. Abasore murasamba. Ariko twagize mariage, twadutekeye, twatwara. Akomana abasore murasambana kandi nta mariage mu bwakore. Ngumva ntunga donc ibintu by'inyuma amategeko ni byinshi cyane. Yewe kweri amategeko namaze kuyarenga. Imba tutaragira mariage ukabikora kuba kwarenze itegeko. Ya ni byinshi cyane. Nko kwishuri hoho je narakata masata aragera nk'icomokera. Umuntu amategeko narinze maze kubikora ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Ya na je ni byinshi nuwo amasansi nike nikira. Abapolisi bakaguhagarizwa ntiwagararwa ku muvuduka. Ikindi kibazo amaze kwimasyoka. Sha, utari umunyakanyushi. Uvuga ko avukikirira isa mwisi. Nako rumuzira k'ibiribiri. Kandi. Shabiheze neza baydo. Izira k'ibiribiri. Mugabo uriye piripiri cyo tutahura directement. Ko ari ivyo kuko yabatari ivyo ari kurahira. Mugabo bro, umuntu wo mu masite. Ko ibintu nk'ivyo bro, erega murayibwirana mu isite. Ego. Kuno musi umavuga ngo je nari Eliana. Undi akavuga ngo je kanaka.
canke cha usanga mu za mu ikota cigarisha vyatari yana uza uri mu yigaruka bweba usiko cyane uza narakiriye ibyo rero nabizi muri interna muri interna noza mva abatipe ko barambwira ngo Emery wejo byose twarihuriye mwahuye we bana mwavuye kuraba ngo televiziyo uragenda muhamagara ndetse nta ura systeme bagize kandi uranamuzana ukanamubona bro ukarambira how are you okay are you ready yes I'm ready abahungu barabiboroye bondi asa ariko ibibazo biheze ibibazo biraheze kandi biheze neza bramari ipiripiri c'est bon tatisuze faranga teri ntibyari gukunda kuko ari ibibazo tari nta kintu kise kidapa icyo nagenda mubaze uya mugabo nyine si question ahubwo nagenda kubaze yewe ngenda kunde nyine wandika man urakoze n'indirimo zawe nyine ndavyifise urakoze cyane iyo ndakunye nyine wandika kandi je ndemye majesi gansega man sigansaba abantu ko banyandikira ko yaje sindi forum kwandika nyine ndi forum je ku bintu vy'ingidi ibintu vy'ishegu ngo nyine ku bintu by'ubuzima wapi kwiri cyangwa ibintu vy'inkundo wapi kuko je mba ndumurara none wowe inkundo uzirimba gute nyine uririmba gute man je umuguru wanje ni umuntu wa mbere twakundanye abasigaye bose man yari ubutigita rero je urukundo bisigura yuko je nta myaka myinshi ndarumazemo umva sifise n'ivyo noririmba ariko ico bita igisheshe bana mushaka buzo ndabandi mugabo mari ibintu vy'ubuzima je ndakunda ngene wandika urakoze that's why je ubu aho ngeze swat ndagusaba ukama nk'umufrere cyangwa nkagura man je ndashaka uzonyandikira indirimbo bro uri sije nyine wandika je rero sindi muri wa mugwi w'abantu bandika kwera ngo umuntu umuhe aguha amahera umuntu nemeza yuko umu artiste wese icyo ashoboye yarakwiye kugitanga ku muntu kugira ngo industry duteze imbere je vraiment igihe cyose uzoshakira cyane nawe uza kumbwira ko bishaka ndashobora kuyikwandikira kumbwira sije nyine sije umuntu ngene uri direct none se mani je ni iki bro nakunda kumwe ndinde kudogira yere ngo numvaje ijya ari ikimana si bana mani ndakunda amajambo kandi cyagiye bisubiye kujya ndirimbo ari ijya ndirimbo wazanditse cyagi kandi wazandikanyisha kuba cyagiye bari bagwaye isumu ako muri barakukiriye nawe abisi barakara sinzi ko mumva indirimbo amazimisi asora nka zitatu ni z'ubuzima kandi ziryoshe urumva nyene ko ari indirimbo ishobora kumviza umuntu wese rero jewe nabaye mu buzima abantu nagiye mbona ngene abantu bahinduka ugasanga umuntu mugenzi wawe uno munsi ejo ugasanga niwe reka rakwararaza ugasanga umuntu mwasangiye amagogwa abonye kuteye imbere aho kuvuga ati bana jamangu ure wateye imbere arabanye n'umugenzi wawe akacatangwa kukugwanya ugasanga nyene usanga ni muri babandi bantu ujya mu peti yateye imbere agasha kwigira ivyatari yarari wacu man uziko jya mujama yabingize akatakuvuga kahise kawe uri umupeti no mubono yaraza kurari wanje nka mu amacapati mugabo uraba kaba yagasitari gacha kwigira urumva abo n'abantu batashaka evolution y'abantu peti ko umuntu wese agira background yavuyemo amakaduga sinzi kintu abantu badatahura kuko nuko nta muntu yaremeye kuguma hahandi nyine umuntu arakora hama agatera imbere rero hako witiranya niyo muntu mu kumwararaza kandi ngo niko ari ibintu byiza wamukoreye bihore ujya mu wenyene muri we azabazi ko ari ibintu byiza wamufashije umusuri izina zo kubya ate ba bro ndibuka ko ari muso wankora ikiye kandi simaka ngo wocu umwibutsa mani kuko nyene nimba ari reconnaissance kuko nibaza kumwibutsa kwanza uzoba uriko bice byekana ko byantu wabikoze kugira ngo uze rero bikore n'umutima mwiza ha mu mureko mujama yiterera imbere kandi si ngombwa ngo abantu dukore ibyiza bose twishura ibyiza oya wakora ikiza gusa we wigire kuko nubundi ni wapfa ibyiza nyo zo kuvugira basi donc merci beaucoup merci cyane kuduha umwanya wawe merci icyo ya nyuma nticari kibazo cari gusaba kandi jewe nyene meze ndakunda gupiège umuntu en direct kugira ngo nyanki uzoce ngaruka ngamvuge wa muntu ya ndirimo nayo yamazi ya ndimbo yashase kwemeza imbere je ni komeza je n'umuntu n'umushaka umusaba ikintu ndashobora no kugiposta nkavuga je fizo ndashaka ko turirimbana nka nayiposta
kuburyo nyimye abantu bashi bakwataka bavuge none ko iki wamwimye ibiki apara vyari ngo vya inbox cyo kwidogira ndabigira direct je ndashaka kurabora fizo iyi message mushikire kabisa mu munsabire je kabisa afashe kuraba hakuruza kwandikira inbox je ndabigira uko direct kugira ngo uramaze gutara kujya kuna abasani ubandikira akakwishura nyuma y'imisi voilà urumva fumanda kubita kuri post bakaca bayikurungikira bakavuga kana kaya post ibi nibi wabibonye bakaca babigura uko man inbox. That's why je nkubu ndagufatiye nga kubera aha umunsi uzoncanganya hariya ncingaruka ndavuga wa mujama Eba na jenzo yimuha ave kumbwira sije gusa kwandika ari ibintu bisanzwe nzo bimuha. Merci beaucoup. Ndaroso umuntu anyandikira indirimbo bugi indirimbo zirazimvye ari abantu bazandikira ku matruasa je ndazigura man kandi ari abantu je nguriya desambari indirimbo truasa urumva mugabo ura imaye kwa gusama ayo truasa n'amahera y'inzu deja ni zumbamo ni ya truasa umva ngaho urumva ngaho amahera y'inzu wagize man ya ariko ni bon vuga ikibazo nasije nayitora ndayikurungikira mu mwanya. Merci beaucoup. Mwese rero sa turashimiye ko amashoye gufata uyu mwanya wanyu bo isho natari ipiripiri nyinshi mugabo byari biryoshe bivanye n'ingene twagiye turavuga ibitandukanye ariko se kuvuga ngo uvuga gake uvuga amajambo kandi ndagiye ko ndi kumwe abantu bavuciye mu buzima bugoye ariko muranyubaka umwana wo mu giti ntiyaciye muri ubuzima erega aba ni nk'abaneri nama y'umugore wawe yakuriye ne baba abana yewe ni babandi skuru hewe bunyubuyi naka natanyoye ubuyi akabwira umukozi bakaramukangamira watakwicaye amata man twebwe yajyamye ko ubugari bwaraye nibwo nazindukira igiporo man usiko je mu buzima sina je ni mpamvu je n'ubu umugore wanje arabisi nyicaye mu buzima cyangwa umugore swate mushushe inga zaraye cyangwa ubugari je ndabukubita bushushe bukanye umva man ariko mwebwe ni babandi bingingira twaruyi yo ça va t'es sûr que tu vas supporter bro twebwe man cyaba ari kibazo man wana kubitwa oya fete babandi abavyeyi bakunda gushwana ngo ntiyagiye gutora umwana ku ishuri twebwe nivyigize bibaho namona yarabimbwiye namona wada sharabimbwiye ngo kugira ngo yurire bisi nkandi yabona abajama bagiye kuri ya bisi naho bakishaka kubinjiramo kugira ngo agire man abafashe umubabaro ngo baca bamushwanira nkavuga mana je nyene muhira kugira ngo amahera ya bisi ari igihe bataya mamana baja muri bisi ngaca nigisha vya bindi ngo baranyivye amahera namba uniforme kugira ngo umuntu wako cyaca ndihira bro kumbe nta amahera ya bisi waba amaye ama wowe muhiri wanyu bakaca bagushwadira ngo uriye bisi man oya je natambutse naho munakagani gakanje mugabo nyene umva niyo no ninguze ngumana mu buterere ngo yiga Saint Esprit ari ibintu bitabo none uye batandukanye umva nawe munaka gusa yave abana baza gutora n'imiduga gusa je natambuka natana amaguru ukete ngene ko ari ngene watana taxi bishitse ariko natana amaguru bro kugira wige hajya kwanza nturi umwana sabanu bose biga hajya ego swati nubundi ariko ego kandi twese nivyo naragiye kwiga muri interna ya ruguru interna abavyeyi bakurungiseyo man nijye ndabishatse kandi igihe Jean abavyeyi nabyo bashaka umuvyeyi umwe yarabishaka ubundi natabishaka ariko namenye ubuzima c'est pour cela nubwo novuga ati donc ndumviza amanuze ama story y'abandi bwabugari bwo muri internet iri gutuntu two hejuru bita utunyama two hejuru ariko muhiri wanyu bagutwifuka kugira izo ngira zishobora savane kwa munda genda gutera nko yuko papa wonye nambwiye ati none uzokwa na game zibushe cyane ahaje naronze banzi kera na game zibushe byaboneka ku matama akora cya kwa voilà ndashavuga ati none wowe uzobishobora gute umunsi ambaze kundamba kwisati yavuze ati Urisiri kuriga woriga ko navyibusha afite biravyibusha biravyibusha kandi ko nagenda bikunda ndabishaka donc ça ndumwana wibujumbura ko abana bibujumbura yasho basanga ku mutira cyakora kwiharage ngo Jean bagi mutiro wonyene je mange tout imyumbati amateke byose narabiga donc navuga ati none je veux étudier none nzo kuza gute ntari mugabo no kubijya osi kugira ngo ubuce mu bwo buzima ndabuce mu byari biri mu ko nashaka ko genda ndakunda ama challenge urente nakubwiye ngo tunyama ndukoko twera tunyondu swa twera tuje bafite barateka ibiharage tuja hejuru twari twitwa tunyama twe ugenda tubibone wacutse yo ndavuga ati nsi je internet nagiye ndamara une semaine bacha baramara ndako baguhaye hamva mugabo nyine jewe
nagiye muri internet bya bindi nyine wakunda umunya cyane wowe n'umuvyeyi akurungika ngira ngo oya naratoye ko nkuru handi baca bakurungika muri 7e mane 6e wagize bagaca bakurungika muri internet ushobora amaze une semaine nyine barayibona bitangura gusamaza abanyeshuri kubyo bavuga uyu muntu vraiment yisi place yiwe ebana kandi barambwije ukuri ça c'est pas ta place vraiment baca barakwirukana ubitaye ngenda muri privé naje narishaka privé bro uje nabona yuko ukuri hajyanwa ariko barantwara wapi erega bashatse kunyuzura man erega oya mbwabonetse ko abantu bose bishitemo ngo privé ngo niyo iri bien hewe kutumva yuko ngewe nashiseyo ijya mbere baca barambwira vya bintu bishikayo mugacura bako aho hantu ubu hari kwizina ryawe kuri amashuri hacaza abajama bane barazunguruka uko barambaza ibintu umwe acata stilo hasi ngutora iyo stilo jina jiko nayo maze kuva mu buterere nzi yuko mu ma internet banyuzurana wari ubizi nari ndabizi naravyumva ko bagukubita ndavuga abajama rero bagira ngo nkore vya bintu mura numva gutora stilo hasi bakwita imfyisi uri umuntu muzima ndavuga hani natora hasi za kumva ari dore canke kofi umva cyane avuga reka ndabereka akanyamuki chanda ndunama kandi rero n'aba prof nibakwegera kuko babazi ko bashaka kunyuza ntibakuvugira bro nawe bari directeur ntakuvugira man baragukubita bakubona chanda tori rya stilo ndayigira uko chanda yicisha ko ngaho ngabakanga ubunyegera ndamwereka ndabacumita mwese murazi jewe I'm from Buterere man mura mu cité bro jewe ndashobora gucumita man musi nabacumita man hagira kanyegera je ndakereka ndasara n'umunuza ndahinduka ndasara byo byaguze byavandana abajama barabona umwana arakaze umurashaka kunyira bazenga umva tugiye muri filme urumva man muganda wabaye byabe urumva man umurashaka kunyegera ndamuhasa yego bacavuguye umupeti wapi n'ibya gupasa baca barandika cyo turabajama ndababwira man genda umunyasite man je narakubiswe mbwe munwa barapasura ngo ndi ifyisi ubaza umuntu kwita ifyisi kandi namo bitwara ujaye witwara no mwijoro bakaza bakasa kwa amazi mwijoro ujyane zona gusutsa kwa amazi uri ifyisi wapi jiwe ko ije naravyanse kandi jibaho cyabona ko je fise esprit y'ubunyamaswa bavuze umupeti ko yashobora gucubita umusu ndagira bro twebwe ara turomekanisi abapeti bose mu butere twese turirwa mu buyenzi tuba dufite amaterevisi amaki shobora gucumita man ariko nababwiye man shobora gucumita man kandi safit bro Muso wagiye ukaze ngecho ituma cyakwirukana yego nyine babura yeko karaktere zanje zitajanye nawe mon dieu ikiganiro gihere gusa ubundi munsi uza ikiganiro ninje nzo dirija byose kugira ngo guys gusa kandi nagehewe na commentaire za impuze ya mbere bakomanse je simwe kuri ama commentaire c'était oh yeah je en fait voilà en fait nakunze abantu bambwiye ati il faut corriger ici cela donc naje wewe koko kuntu utavuga man zuranyataka zuranyinjirira ukuntu nyene je ngira erega wewe nikora we bikurimwo genre zuratakana umuntu gusa ça viendra urafise umushe wewe nawe nivyo urafise umushe kwe umuntu bifata ko Karababa yiwanje uyu usanga niyo wa wundi afise benshi kandi aravuga kubera ko bimbajije cyangwa usangiye afise n'abandi bakimuduraga aravuga usanga deja hawa nabwira ngo ari singo amangasha avuga ngo asubishira igitiro nabajije uraho nyine yifata inga nta mushira afise kandi abaje bwira numve ko mushire waro ndio bavuga make kwera mvuga make non en fait ndafise oya urisi ari umuntu ba simbone ku master ushira bwa uboro bwo kurira oya ngo sarive savale utama nimba mukundana agufise uri gitutu why kumutse batawufise canke akuzwe mwibanga akuzwe mwibanga ndasaje ikiganiro kigarukire gago ko nitwoheza kandi turashimiye place le flamboyant abantu bose en fait turanheza kandi murabibona hari favorable muzoze muha visite tout et tout kandi ama like n'amashare yanyu turakeneye ciao